wabikoreye mani bidesha kuba baravuga ko nyumva sibyo kubera kudakora nahura sibyo ubuzima burigisha si kuvuga ko ibintu byose twebwe dukora ari uko biba bikuriye uko tubikora ariko tubikora kubera ubuzima rero nuca ubwenge ntabwo ari wowe kwama wiruka buri gihe oya simvuze ngo aje muri izo ngeso mbi ariko urimba byaramunaniye gukora naraho kungena bigenza aha turi mu muji bro nzamutunga ko narabyemeye kuko bamusigiye kugira ngo ndamurabe bamusigiye kugira ngo ndamurere ntabwo noca afata ngo ndiko namutwara mu ngeso zitabaho azokora ibishoboka ibidashoboka azokwihangana cyane bazi impamvu mushika watangeso mbi afise bikasiga umuryango wanyu wari ufise ingeso z'ubusambanyi gusa ariko dutwarira abantu kuko we narabizi namubwiye sawa naramwicaye ndamuhanura ndamubari mugazo fata umwanzuro wo kuja muri izo ngeso azogunda kwiwe nanje ngende uko wanje ko azobageze yuko twigabo kazoba yibonye yuko yakuze kandi umwana yakuze acamenye yaje naco reka tubyiyoze kandi mbabarire mba nandi ndakubwiye nawe wapi birasanzwe kuko nta kibura mu biyako yareka basi urazi ko turabajana kandi je ndababara mbona uko ngene uruha uri wenyene witwa ngo ufise mushiki wawe witwa ngo ufise undi muntu mugabo uko usiguriye biratahuritse ko mwamukurishije indero nziza mukaba mushaka ko yimerera nka Mariya ni byiza pe mugabo ndazi neza yuko isi hindura umuntu uryo uzonamuyobeko byobandanya kunya tabuzima mvise nko nyene bikabandanya muri ubuzima nyene ndiko ndabona urya wamuyobeko urya sindiko ndabikubwira ukamengana ibintu byo gufyira tuzobera bibiri imbere sha je nananigwa mukuru wacu nazonanirwa ni wahanuye ni wahanuye je ndazi ejo tudomubona yakagenda nka kakakobwa ko kabanutse hari yanya cyari heka jeyo natwenzemo nimba ari mikozi iri ku bakobwa bapfuye kuryamana n'umuntu rimwe gusa baba wagize ngo bwo gitangaje reko batagumana sinzi ingene twagenze kuryamera ari ngaha umunsi waje musanga kweri ndibaza naho ya misi twavugana itari bwagere ikibaho kaziye kugira ndagupresente nimbona wadusa neza nta kibazo atantuze za kubamo ukungene ndavye nabi ahubwo kinyira n'ubwoba bijya vyari vya kera ko ndabizi ko mera za kukwishimira cane n'ukuri jewe mama wawe nawe uzi nene we ni umuzi kunsumvya byari je ayarambya ashobora kuvyara n'ukuri n'umumenye urumva aranyihisha rero oya ashobora kutamenya mama wanje ndabizi ko ari umumama w'umutima mwiza urukundo ndabizi neza kuza gukunda Mbe Akim so no musi kutagiye ku kazi no musi mama sinagiye ku kazi hama mama urakoze no kuza kubera ariko ndiyumvira ingene nza kukuvyura vyansize ubwenge sinzi ko kwicara nkakubwira canke nakubwira uhagaze uko nyene ntaco ubu yitwa YVETTE n'umukunzi wanje nanishimye ko mpuye nashaka namugupresente hama YVETTE ujyane mama wanje hama ngo bakitane mama sinakubwiye bakita bamwita YVETTE ngo bamwita YVETTE uyaturumbura amaso nk'imikeke yabuze isoko niko uranzanira ngaha n'ubujipo mama kubera kuri kurarengera nta mama ariko Akim wowe n'umwana nareze neza
ushobora kunzanira ivaga nk'iryo ngaha mu rugo rw'iwanje, akantu umenga gapima n'ibiro 5, umenga ntikarya, umenga bakicaritse mu munyu, nikunzanira ngaha mu rugo iwanje jewe? Dore urwo rushatsi rwiwe, dore ndaba ingenasi, nawe kunzanira ngaha ubukotora bwirabura, nawe wogura fondoti tofu nabufashe. None mama, Jesi ndiho ndavyumva. Umbiza ndakubarire, uyo siwe mukazana nkeneye, siwe mukazana nkeneye, ntawe nkeneye mu rugo rw'iwanje. Mama oya nawe iki? Ubonye ari nivo yiwawe ndabukusa. Ngene kirabo mbega kavyara abana bameze gute? Nene nakubariye nakubwiye sinsubiramwo, ntawe nkeneye muri uru rugo. Ahe. Babe. Ariko Akim, wowe n'umwana nareze neza, ushobora kunzanira ivaga nk'iryo ngaha mu rugo rw'iwanje, akantu umenga gapima n'ibiro 5, umenga ntikarya, umenga bakicaritse mu munyu, nikunzanira ngaha mu rugo iwanje jewe? Utegerezwa kuntahura. Kora ko just you know that ndi mugenzi we urabizi kandi cyane. Gusa kuntahura ni byiza. Burya no kugarura impene ikiri hafi tararenga imirambi biraryoshe. Kuko uhengereye ukarindira ikarenga imirambi wabira nkayo. Ubundi ndakubaza, uribaza jewe ndi mushike kazonyumvira gusumvya uri umuhungu uri mugenzi wiwe? Je ndi umukobwa ari amaraso. Ubundi abahungu mufise ukuntu mugara kubashiki banyu, mushobora kubona ko je ataciro mufasha mugasanga urakimufashije. Ubundi nimba we yarinze gusuzugwa nako je azokwemera. Beza ndakubwira, nyamahungu wanyu je ndamukunda, niyo mpamvu ndiko ndakubwira amakosa yiwe.
nawe ugira ico uvuze cyangwa ugira ico ukoze nka mushiki wiwe sawa jewe ivyo ndavyumva kandi ndabitahura muga nakubwiye je musaza wanje ntashobora kunyumvira nawe hajya ahantu hari bijya bintu atanguye kwinjiramo ntabwo ari ibintu byiza ku bugingo bwiwe naje sinari kugenda sinari kubicamo bijya bintu n'imiburiburi abasa n'ujya muntu w'umusirikare uvuga ati aragiye ku rugamba ntumenya ngarataha atashushimira Imana sawa je ndavyumva basi yemera ubifashemwo je nzomuhanura nkamushikiye sivyo ariko ashobora kutanyemerera basi nyemerera nawe kuzomufasha umwanya wo kumuhanura nimba utawufise sinabwiye ko ntawufise nabwiye ko adashobora kunyemerera nyine warabimubwiyeho ntabyo ndamubwiye noneho mvura kuzajya hafi ukanabona yuko mukuru wawe yahindutse ubasigaye aza yanukiwe asigaye yambika ibikoti umenga ni n'uzeya ubu keneye shike mvuganya tagura amakofe nkaho umenga ndakana kimfuvye mama mbabarire nta mwanya mfise wo kugorerwa imisaya okay byaheze sawa icyiza nuko nako ndahanura kandi nongera mbura uramaze ko umuntu ariko araburira burya ari igihe umuntu abyiba ikintu akaza kwicuza mu nyuma icyo kintu cyagizene cyabaye umunsi muzomubura niho umunsi muzomenya ati burya iyo twamenya twari kumubwira kugira ngo atumvirize kuko ujya se umwana muto ndamuzi ni byinshi namuhanura akemera rero wewe urashobora kuvuga ati kora ko ni musaza wanje mwose rimwe ndibaza bamenya ati nciye muri iyi nzira no muhanura akemera rego ikibazo gihariwe ntacuze ushobora kuvuga yarakaye ugasanga musama kofi sibyo ugasanga n'ubundi ntari karanyumvira ariko we nk'umugenzi umwayaze byinshi wamuhanuye byinshi urashobora kumugera ukayimubwira umwaje aransuzugura ko ndi umukobwa okay teka tugerageze twese sawa wewe ugenda ugira iby'iwawe nanje ngira iby'iwanje urya mupeti vuba tuzoza tumva bagaciye umutwe canke bakarashe sinobura musaza wanje nahaha biragushire gutabigize bizogenda uko nyene none nyemera nyene kuzomfasha aba bantu ni ba fucking Demani, jeni ndamurindira umwanya muremure mbona atevye nditahiye. Nene, erega nanje yagiye Dema, simenye ngo garuka ngo ugiye iki. Nanje kore simba ndabizi ariko gusa uri kwihangana ukamurindira. Areka umwanya ni muremure, banicari. Data nabyo bintu muronde abirahambaye nibiki wa muronde ibiki. Nanje utura amafaranga gufungura. Amafaranga yo gufungura? Rasiyo nyene? Ntomega biragutangaje. Birantangaje none rasiyo mwitora ngaha. Mbese musaza wanje erigiyo shukuru bigashitsa akabiga bishitsa akabura rasiyo. Kuza kuyitura ngaha numva ari bisanzwe. Mana birantangaje binambere na bishasha. Ni hatari sinabinjirira. Eje ngo mbangende ko yateze gusuze kumbwira ko naje kumurondera. Sana tuwaze ndamubwira nasha. We bye. Sawa sha. Bivuze ngo umugabo wanje niwe asigaye atanga rasiyo kwa bashikiwe. Alala. Ko bitoroshe. Je naguhamagaye ngaha kugira ndagusaba ikigongo sivyo. Ibyabaye ndazi nawe byabaye turi kumwe warabonye ko atari ibyo naringambiriye kandi nta mama sikujya narinda mwiteze kandi siko ndanamuzi vrema nindi sinzi ibintu byari byamufasha ujya munsi sino mama wiwanje siko ameze kabisa ndamuzi neza ibyo nakwijana
si kurya ameze pe. Niyo mpamvu naguhamagaye ngaha kugira ngo ndagusabe ikigongwe mu kibanza ciwe umubabarire. Sinzi icyo bacarabaye jya munsi kugira kugerenge amajambo mugabo vraiment je nashaka umubabarire. Shinje nari nakubwira mama wawe ngena ameze urabiharira cyangwa ashaka kumara amazi imbere ya mama wawe. Ya urazi ibyo urazi ko ntabikora sibyo, abizi ko ntabikora kubera je ni rya mbere wanashima mbonye mama arika yubahuka akabwira umuntu kurya rya mbere mu buzima bwanje kuva mbonye mama wanje muri rya sura. Ego we niyo bikwereka harya umuvyeyi aragerageza ubushoboka byose agahisha ingeso y'umwana nayiwe. Rero para kuzugendera kuvyubona ngo kuri mama wawe wewe nshobora kwitwara ko neza kuri umwana wiwe ariko abo hanze zumenge nabitwarako. Gusa sinoba narabuze basi n'umuntu yabimbwiye amaze no kubimbwira basi kubera urazi yuko ata bintu bibera ngaha anye nisi canke ngaha muri kaje ibyo bera muri kaje iwacu mu genda biyobego. Sinabambuze n'umuntu amaze kubimbwira akavuga ati mama yiwawe ameze uko sibyo. Niryo rya mbere no kuri ubundi sinzi ibintu byawe byamufashe kwiza yari kunyanka yari kurindira basinje nkagenda hamagasigara bikubwira biko atanshaka bana kubimbwira gihari. Ndakubwira je no kuri ndashaka umufari Shintu ko mama yarambabaje ibazi kumbwira ngo ndagasupagetti ndagaki mwana yaje kuri byarambabaje kumwanura amaso y'umuntu. Urazi wowe muvyeyi ngo akakubwira ijambo nyine urumva yaciye amazi mama wanje yamvyaye ko yaravyaye umwana nka jewe batabiciye amazi. Sinakagaya aho ndagusabye nawe umuntu umusuzugura n'ubimwerekeraho beba sinyumviriza sibizi. Urabizi ndagukunda sibyo, ndagukunda kandi urabizi ko ndagukunda cyane. Ibyo byarabaye irevye n'amakosa kuri mama gusa je siko naye nabiteguye siko ndamuzi mama wanje. Iyo ndamuzi kujya nanjye sinari kuko nanje byarambabaje sibyo. Sinari kugutora ngo ndakujane muhira ngo kandi nzi ko mama wanje ameze kujya no, sinari kubikora. Rero nukuri je bitewe nuko mama ndamuzi. Kumenga umeze neza utameze neza. Warabonye ko umeze neza nameze neza gute? Kungene wishura inyisho zigwaye umeze neza zige. Cyamiro je nawe gukira inkumi niyo wabikora. Turekane n'ivyo ahubwo she uzi ko igeta avuye ngaha. Narenze umbwira ati ngo uzi ko avuye ngaha atariyo narinda ariyo wari uhari. Avuye ngaha kandi yambwiye yuko yaraje gutora rasiyo. None ndakubaze she usigaye utanga rasiyo habiri? Mbe uribuka yuko bajya abana basigaye ari imfuvyi nubwo twese turi imfuvyi ariko je maze kugira uwundi umuryango sinkiri imfuvyi. Nzi ko bajya abana ari imfuvyi. None kuba ari imfuvyi ariko nturi kuranyishura je kuco nakubajije mu bisanzwe. By'ukuri bivanye n'ukungene ubuzima bwagiye burabagora kugeraho igete yaheba n'ishuri. Shukuru wowe urazi ko yarihevye kuva na kare kugira arabe yuko yoza ariruka hirya no hino kugira ivyo bibiri bitatu bibonetse abone ukungene boshobora gufungura. Rero byari Shukuru yarambwiye ati gete yahevye ishure impamvu nuko jewe akazi kaheze nakironka ibiraka. Ndababwira ati bibaye ngombwa canke iyo vyabuze muzoze muhira ndabaye kandi umenye yuko bajya ni batoya banje. Okay, sawa nahise amatsiko nyene yo kukubaza ivyo gusa nta na kimwe nawe muri bantu nta kibazo. Urumva nuko nyene je nakiba muhira nariyumviriye ko twova ngaha tuje kuba muhira kugira tubane nabo umuntu amenye uko ngene ashobora kubana nabo akabatoza ubundi bwo ukungene
usanga bibana hiyo, ni nako usanga bafise n'izindi comportement, izindi nge bitewe nuko mama ndamuzi. Ushobora gusanga hari ikintu runaka cari camushavuje, nukuri ndagusavye umubabare. Camushavuje Bebe sheri urabizi nanje ndabikunda kandi urabizi, gusa rero iyo vyivanzemo mama wawe nuko kw'Imana aho niho kwitondera. Bebe nukuri ndagusavye ndakwinginze umubabarire mama wanje, ndagusavye umubabarire basi kugira vyorohe wewe uzotora uwundi munsi sivyo, uze home mama ndamubwire agusaba ikigongo. Subiza inyuma je sinshobora kugaruka iwanyu, harya n'umuziro mama harya mama yaranyirukanye. We nimba ushaka ko tuzobonana uzoza usanga muhira cyambwira ahandi hantu duhurira tuvugane, ntaraje gusubira kugaruka iwanyu. Harya narasinziye urazi ndagukunda ariko kuza iwanyu sinshobora. Nimba utazogaruka basi mubabarire, ndabigusavye umubabarire. Bebe ndagusavye n'ukuri ndakwinginze urababarira mama wanje, ko ndamuzi sikurya ateye sikurya ameze. Ubundi je nzovugana nawe hanyuma numva icabimuteye sivyo. Cabimuteye kandi ari ibintu bisanzwe biri muri we. Sibiri muri be ndamuzi mama wanje, ndamuzi kandi cyane. Mama wanje sikurya yarasanzwe ateye sikurya ameze, sinzi ushobora gusanga ari akantu kari kamushavuje kugira ari ndavuga bijya bintu byose. Ushobora gusanga ari uwo bashwanye hama agaca ashaka kuza kuguta kwishavu umugabo je ndaza nzomuvugisha. Tegeza kumuvugira ko ni mama wawe, tegeza kumuvugira ko nako vyonanga nyumviriza wasebye kujya nasibye nawe ntabwo vyokora ko ivyo bintu vyakira. Bebe ndazi ko bibabaza kandi kuba byarakubabaje, I'm sorry sivyo, ndazi ko byakubabaje kandi nanje vyombabaza n'uwundi vyomubabaza. Ishavu ni ikintu cari kimurimo, oya si ikintu cari kimurimo, nta n'ibindi numva nta n'ibindi birebire, nta n'ibindi birebire vyo kuvuga harya yaranyase vyarahenze basi bamubabarire basi. Irevre birakunda umuntu akarengera ariko agafata ingingo bivanye n'uko ngene ubuzima bugenda butwara umuntu. Kukugirisha inama ntavyo nakugirishije inama kubera ko nanakubwiye n'ubwa mbere. Urabona nk'igihe ari gufata ingingo ati ngo tugende tubane nabo canke iyo bavuga ati ngo mbanze mpanuze umuntu kugira ndagutware wewe, ntivyari gukunda kuko hari abandi bari kuba usanga bagukeneye bakaca batangura kuvuga ati afise ingeso mbi, afise iki n'iki. Ariko nk'umuntu w'umugabo uraraba ikibereye n'igikwiye akaba ari cyo ukora, hama